neza na neza kwisoko yo mu RUZIBA aho ikigo OBR caramutse kiza kuri uno musi guhura n'abadandaza cyo kimwe n'abaguzi kugira ngo kibasigurire amategeko cyane agenga urudandazwa, tukaza kubashikiriza cyane inyigisho zijanye n'ingene umutangakori amenyekanisha akongera akariha ikori giwe ku nyungu. Rero nkaba ndabasaba yuko abari kuremwo kwegera kugira ngo dutangure neza na neza kino kiganiro cacu, kikaza kandi kuba nkuko mwavyumvise ikiganiro cihiganwa aho haza kuba umuhinga asanzwe ari mu gisata kijejwe kwigisha no gukaburira ubwenge abatangakori. Mu kanya hava abashikiriza inyigisho, inyuma y'inyigisho ziwe tuza kubabaza ibibazo. Muri ivyo bibazo tuza kubaza inyishu uza kuba yumvirije neza ziza kuba zirimwo, hama turaheza tubahe ubushimwe burahari bugizwe n'amatelefone hamwe n'ibitenge. Rero mube hafi mwongere mutega amatwi kugira ngo muze guronka ayo mahigwe. Nuko rero nkaba ngomba nsaba ashike hano abitondore hanyuma yongere abashikirize ico kiganiro. Murakoze. Nagomba mbanze ndamutse mwese abadandaza n'abasumyi eka nabo twagendanye turi ngaha mu isoko nziza cyane ya RUZIBA. Ntitugira amahoro, tugira amahoro, tugira amahoro n'iterambere ridukomokako rikongera rikatugarukako. Nkuko babibamenyesheje, ku mazina nitwa Wirici teretse, nkaba ndumwe mu bakozi b'ikigo OBR, nkaba mu byo njejwe ari kwigisha no gukabura ubwenge ku batangakori kugira bashobore gutanga amakori bagononokewe, cyane kubera batahura akamaro k'ayo makori n'amatagisi aheza akagirira igihugu cacu. Uno munsi rero tuza gushimikira ku gisata c'abatangakori bato, no kuvuga abatangakori bashobora kwinjiza mu mwaka wose umwimbu uri hagati y'imiliyoni 25 udashikana imiliyoni 100, bamwe bita mu rurimi rw'igifaransa les petites micro contribuables. Ndazi yuko aha mu isoko ya RUZIBA abenshi bahakorera. Leta y'u Burundi rero yarabicishije mu itegeko nimero 1/14 ryo kuwa 24 ukwezi kwa Kigarama mu mwaka 2020 risanzwe rigenga amakori atangwa ku nyungu z'abadandaza. Iraheza irorohereza abatangakori bato bamwe nababwira bafise umwimbu udashikana imiliyoni 100 ku buryo bashobora kumenyekanisha no gutanga amakori bitabagoye kandi bitabasavye ibiharuro birebire. Ivyo babashiriyeho mbere mu gihe abandi batangakori bamaze gushika kure bamenyekanisha amakori ku mwaka ndetse bakanifashisha vya biharuro bihanitse bita kontabilite. Aba bobo leta yarabashiriyeho uburyo bubangutse bworoshe kandi budatwara umwanya munini bwo kumenyekanisha amakori yabo ku kiringo c'amezi 3 bita mu gifaransa déclaration trimestrielle. Muti ivyo bigenda gute? Musanzwe mwese muzi yuko umudandaza wese eka umunyamwuga canke wese akora igikorwa kimwinjiriza amafaranga ategerezwa kuba afise inkaratasi zitegekanijwe n'amategeko, arizo zizi muzumve neza. Hariho igitabo ndangamudandaza kimwe bita registre de commerce, akagira n'inimero ndangamutangakori imwe bita NIF. Ubwa mbere tuje ngaha ndazi ko mu minsi iheze twagize uruzinduko ngaha mu yisoko kugira izo nkaratasi abakweza amaguru dushobore kuzibaronsa tubasanze kukivi bakwije ibisabwa n'amategeko. Izo nkaratasi rero uko ari zibiri, umudandaza wese ategerezwa kuyirondera bitarenze iminsi 15 kuva atanguye umwuga wiwe. Umutangakori rero ari mu kivi, babatangakori bari mu mugwi w'abatangakori bato
hariho ibitabo bibiri novuga ategerezwa kuzuza ku munsi. Icya mbere ni igitabo kirimwo inyemezabuguzi kimwe bita facture. Amategeko aramutegeka yuko ku kintu cyose agurishije ubuguzi bwose bubaye ategerezwa gutanga facture iri mu ishusho yemejwe n'ikigo OBR, ico bita mu gifaransa facture agréée par l'OBR. Arategerezwa kandi gutunga ikaye canke agatunga igitabo agenda ku munsi yandikamwo umwimbu yaronse. Biramufasha cyane iyo hageze kumenyekanisha umwimbu guko ivyo bitabo bibiri nivyo yifashisha kugira ashobore kumenyekanisha vy'ukuri umwimbu yaronse atihenze akurikije ibisabwa n'amategeko. Muri ya ntumbero yo korohereza abatangakori bakiri bato, leta yarashizeho ibiringo 4 vyo kumenyekanisha amakori dufashije ku mezi atatu. Muti rero biringanijwe gute baya tanga gute? Umutangakori araterateranya acatora yakaye nababarira akaraba igihimba kijanye n'ico gice agacaterateranya umwimbu yagiye araronka ku munsi kugira ashobore gutora umwimbu wose hamwe yaronse mwayo mezi 3 ahuye n'ico gice abagomba atangire ikori. Mu guharura rero amaze kuronka umwimbu yaronse haba hageze kuraba ko abona inyungu yungutse. Aho duca tubashira mu mugwi 2. Hariho abadandaza novuga ibidandazwa bifadika nk'impuzu, nk'imikeke, nk'ibifungurwa n'ibindi. Abo oya inyungu yabo ibingana n'ibice 15% vy'amafaranga yose yinjije muri ico gice. Hakaba n'abandi badandaza ibitafadika novuga nk'abaja bajejwe kumwa abandi, abakora muri atelier de soudure, abakora ivyo bintu vyose atari ikintu utahana mugabo agukorera akazi ukamuhemba. Ayo bagiye baregeranya baca bamenya yuko inyungu baronse amategeko avuga ko iharurwa ku bice 30 vyayo yinjije muri ico gice. Aho oya abaronse inyungu aza gufatira ko wenyene kugira aharure yongere amenyekanishe ikori aza gutanga. Amaze rero kuronka ayafatirako, amategeko aravuga yuko urugero rw'ikori rifatwa ku nyungu y'umutangakori yaronse ruza kungana n'ibice 30%. Niyo acafata agacashirako vya bice agacarurako vya bice 30%, akaba aronse igitigiri c'amakori ategereza gutanga ahuye n'ico gice kiba kiriko kirafatirwako. Ayo mafaranga rero ikigo OBR caruguruje amakonte mu mabanke y'ubudandaji atandukanye, acagenda akayariha muri banke kuri konte ya OBR ijanye n'amakori yo hagati mu gihugu. Ahejeje akaja mu kigo OBR, abaharuzi aribo banyabigega b'ikigo OBR bakakira bordero yarihiyeko. Bamaze kuyakira bakamuha ikitansi cemejwe na OBR, maze agaca atora urukaratasi rwategekanijwe na OBR rwo kuzuza kugira amenyekanishe yongere yemeze yuko yarishe ikori mu kigo OBR. Muti none iyo umuntu bishitse akisamaza, iyo bishitse kumbure agakwega amaguru akabigira nkana, bigenda gute? Murazi yuko itegeko ryose riba rifise n'ingingo bijana kugira rishobore gukurikizwa. Iryo tegeko rero twababwiye aho hejuru rirafise ibihano vyategekanije, navyone bigatangwa hisunzwe urugero umutangakori ariko. Kuri wa mutangakori rero muto ataratera imbere cyane, urugero rw'ibihano rwategekanijwe ku bijanye no gutanga no kumenyekanisha no gutanga amakori ku gice ruri uku gukurikira. Iyo umutangakori atashoboye kumenyekanisha umwimbu imbere ya tariki ntarengwa nagumye ndababwira, araheza agacibwa ihadabu ringana n'amafaranga 100,000. Iyo yashoboye kumenyekanisha mugabo ntashobore kuriha ikori,
iryo tegeko ryarategekanijwe yuko ikori atashoboye kurihira mu gihe agishuzwa akaririha agatako agatangana n'ihadabu ringana n'ibice 10%. nkaba rero ntorangiza ntabateye intege mubandanye mukora ivyunguka, hanyuma mwibuka yuko ivyo muriko murakora ari vyo zubaka igihugu mu gutanga amakori n'amatagisi mugononokewe kubera niyo soko y'iterambere ryanyu. Murakoze cyane kuri iyo nyigisho mushikirije. Icyatumye dushika hano nukugira ngo ntihagire umutangakori numwe agwa mu bihano kubera ukutamenya, nukubamenyesha kugira ngo tubarinde ayo mahadawa hereje ko muhejeje kumva, kugira ngo umwe wese akore azi amategeko amugenga aheze aterere mu iterambere ry'igihugu agononokewe. Uyu rero akaba ari wa mwanya mwiza uko haca habaho kagakino kuguhiganwa, uwumvirije neza ibibazo araza kubitora. Nuko rero tugomba duce tuja ku kibazo ca mbere. Muratarika amaboko hejuru, hanyuma turaza gutora uwishura aba ari we ashika hano imbere kugira ngo yishure ikibazo. Nuko rero ikibazo ca mbere kivuga kiti ninde yotubwira impapuro zitegekanijwe n'amategeko umuntu wese canke ishirahamwe ikora imirimo itanga inyungu ategerezwa kuronka hatarenze iminsi 15 atanguye imirimo. Wewe mupfasoni uteruye igikaratasi egera imbere, egera kuri mikro ya Gerard Ntakarutimana uce wishura, banza widondore. Nitwa Kanyange Berize. Ivyo bintu bibiri umudandaza ashobora kugira ni registre de commerce na NIF. Kibazo Berize aragitoye. Guma hafi. Dusabe Philbert Musobozi abazanire igitenge ciza, igitenge cyahinguriwe mu Burundi, gikoresha abakozi b'abarundi, gitanga n'ikori ry'u Burundi. Murumva ko ari vyiza yuko twobanza kwishorera imbere yo guteza imbere ibindi bihugu. Berize uyumva gute? Umva nezerewe cyane, nkaca shimira n'abavyeyi banyigishije kugira menye gutahura. Murakoze cyane. Tubandanye n'ibibazo. Ni ishura ego canke oya. Umutangakori ari mu mugwi w'abadandaza bato bato ategerezwa kuzuza ku munsi agatabo canke agakaye yandikamwo umwimbu yaronse. Intoke hejuru. Egera wewe wambaye icy'ubwatsi mubanze mwidondore. Nitwa Shimirimana Zainab, nkorera ngaha mu isoko ya Ruziba. Mwishure ego canke oya. Mwumvise ikibazo? Ni ego. Kugira uronke bijya bice ushobora kuriha muri OBR, ategerezwa kwandika umwimbu nyene kugira aronke ingene azoriha OBR. Ikibazo aragitoye. Mbega no Mwegere rero Musobozi Philbert, Igitega hariho uruganda rukora amatelefone mwari muruzi. Hariho rero agatelefone kakorewe mu ntara ya Gitega. Murumva ko no munsi dutanga ibirundi gusa. Rewe Gitega. Mwiyumva gute? Ndaryohewe cyane. Murakoze. Eka dusabe akagenegene umuntu yoba azi kuririmba gucuraranga ayegere hano imbere. Nitwa James Ndayiragije. Udushikirikize bwa James. Ngomba kubaririmbira ururirimbo rw'umuririmbyi yitwa Kizito Mihigo wo mu Rwanda. Jako. Mpangamiye umusaraba niyo mpanzo yanje, mpangamiye iryo banga ry'umucunguzi kuko ari ryo nkesha agakiza, mpangamiye ubugingo buhoraho, ibyago bitugwirira bitwegereza Imana ikatwigarurira, si ibidutera ahubwo iremera
iratubaho maze nayikabigira inkuyo mpangamiye umusaraba niyo mpanzo yanje mpangamiye iryo banga ry'umucunguzi kuko ari ryo nkesha agakiza. urakoze James. Reka dusabe mugenzi wacu aguhe amasabuni. turabandanya n'ikibazo cya gatatu, mutege amatwi, kivuka kiti ishura ego canke oya. Umutangakori muto igihe cyose agurishije ategerezwa gutanga fagitire. Intoke hejuru, abashinga ntahe nabo egera utarutse telefone. Nitwa Ezekiel Ndikumana. Umutangakori muto igihe cyose aratanga fagitire ni ego. Ndikumana Ezekiel ikibazo yagitoye. Igihe cyose habaye kugura caba ikintu canke igikorwa, mwene kugurisha arategereza gutanga inyemezabuguzi iri mu ishusho yategekanijwe n'ikigo OBR. None mwavuze ngo mwitwa ngo iki? Ndikumana Ezekiel. Murafise umukenyezi? Ego. Mwibibazo byose ni ego. Muce mumwereka igitenge cyakorewe ahi Bujumbura. Ndanezerewe cyane kuba OBR yashiye gutugendera hano iwacu. Turabandanya n'ikibazo gikurikira, mwumvirize, kivuka kiti porotazi n'umudandaza asanzwe akora akazi ko kumwa aha mu isoko ya RUZIBA. Ngira muramuzi, twe nawe tuzi. Mu gice cya kabiri yo cy'umwaka uheze yarashoboye kumwa abantu araronka umwimbu ungana n'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Mbega inyungu izoharurwa ko ikori yoba ingana gute? Ingo wowe uri mu iduka, egera aho wakire mikro ubanze widondore. Mazina yanje nitwa Nzisabira Emmanuel. Nkaba nkoranye n'umwuga wo kumwa. Ku kibazo mwambajije nibaza yuko ucutanga ibice 15 kwijana. Ikibazo ntashoboye kugitora. Mu byumve neza ntitubaza ibice, tuza kubaza igitigiri cy'amafaranga azofatirwa ko mu guharura ikori. Ntaronsa amahigwe nabandanya kurikirana ibindi bibazo. Hariho umukenyezi adugije amaboko yose ahetse umwana. Egeraho kwa mugenzanja guhe mikro mwidondore. Iradukunda mediatrice. Nibaza ivyo bishe ko byo bari 10 kwijana. Twabajije amafaranga atari bice, kibazo kiramunaniye. Igitigiri cy'amafaranga. Uwundi aduza urutoke hejuru ngo wewe mukenyezi egera hajya ubanze widondore. Nitwa Harerimana Claudine. Amaye mafaranga ashobora kwanibaza ko ari 300. Claudine ikibazo kirashe bwampi. None ga Claudine. Ego. Wosigura abandi uko yatoye. Ufata uwo miliyoni ukagwiza na 30 uko batubwiye 30%, gacugwiza umva ugwiza na 30 divisé par 100. Amasi menshi cyane. Aho yatandukaniye n'uwari yavuze 15 kwijana. Murumva yuko ukora akazi ko kumwa atadandaza ibidandazwa bifadika ariko akora akazi bakamuhemba. Duca dushirako 30 kwijana. Mu gihe udandaza ibifadika dushirako 15 kwijana. Mwumva gute? Numva nezerewe cyane, mwakoze kuza kutugendera mu isoko ya RUZIBA. Ego. Turabandanya, mumvirize, kibazo kigira 5. Ninde yo tubwira itariki ntarengwa yo kumenyekanishiriza ko no kuriha ikori rijanye n'igice cya kabiri cy'umwaka? Ingo uteruye ingwa banza widondore. Izina nitwa Ndayizigiye Jerome, nkaba nsanzwe ndi mudandaza akorera nyene mu RUZIBA. Nukuvuga igice cya kabiri twabonye yuko gitangura ku itariki 1 y'ukwezi kwa 4 kigahera ku itariki 30 z'ukwezi kwindwi.
itariki ntarengwa yo kumenyekanisha ayo umudandaza ashobora kudekarara ni itariki 15 z'ukwezi k'umunani. inyishu watanzira kunaniye siyo abandi wewe wikamba mbiri ngo anje nitwa Irankunda Marie Chantal nkaba nsanzwe ndi umutayeri ngaha mu isoko mu Ruziba. Ego iyo tariki ntarengwa ni itariki 15 z'ukwezi kwa mbere uko umwaka ubutashe. Oya azokira munaniye ngo wewe wambaye ishapo yera egera mikro mubanze mwidondore muce mwishura ikibazo. Je nitwa Nkeshimana Jean Bosco. Ego Nkaba no budandaza ngaha mu isoko mu Ruziba. Itariki ntarengwa yo kuriha igice cya kabiri ni itariki 15 z'ukwezi kw'indwi. Jean Bosco ikibazo aragitoye nkeka atigera cegwa kumenyekanisha no kuriha ikori kuko arazi ko n'ibihano bica bikurikira. Rero Jean Bosco acaronka agashimwe babampera igitenge. Ni igitenge ciza cyane mwiyumva gute Jean Bosco? Okay, twe twiyumva neza. Murakoze cyane kuba mwifuza kutugendera ngaha mu isoko mu Ruziba. Kugira ngo tubaze n'utubazo tumwe tujyanye n'ivyo rudandaza no koza turariha amakori muri OBR. Murakoze cyane mubwire n'abandi badandaza kugira ngo iyo tariki iyo sango ntirizobacike. Duhamagara abandi bantu bashobora kutugirira utugenegene. Murakoze bibondo reka nsabe mugenzanje abampera agasabuni ko koga mutega amatwi. Ikibazo kigira 6 kivuga kiti Filiberi n'umudandaza adandaza ivyuma ku isoko yo mu Ruvumera mu gice cya mbere c'umwaka nta mwimbu yigeze aronka gushika ku itariki 15 z'ukwezi kwa kane ntiyigeze amenyekanisha umwimbu. Mbega none Filiberi azocibwa ihadabu wishura ego canke oya hama ucuvuga n'amafaranga acibwa ingene abangana. Ingo wowe uteruye konkombre. Banyitwa Niyonize Fanira Vine Vava. Ni ego. Cusigura cibwa ihadabu ringana gute? 100. Vanilla Vine ikibazo yagitoye acaronka rero agashimwe kagizwe ni telefone. Murakoze cyane. Tugirira nk'akaririmbo gatoye. Mungu ni yure jana atare yeye abadiriki. Mungu ni yure Mungu ni yure jana atare yeye habadiriki. Mungu ni yure. Murakoze cyane kuzana mu Ruziba wacu. Nko utavyumvise ivyo muririmbye bisigura iki? Sigura Imana ni ya yindi nyene. Murakoze gushimira Imana. Ego. Ikibazo kigira 7 kivuga kiti igice cya 3 cyo kumenyekanisha amakori ku nyungu ku batangakori bato gitangura ryari kikarangira ryari. Amaboko hejuru abumvirije bavyumvise. Ingo wewe uteruye agasonga bugari. Ku mazina nitwa Ndabazaniye Eri. Igice cya 3 cyo kuranga uri kurabaga mu gihera itarike imwe y'ukwezi kw'icumi kigahera itarike 31 z'ukwezi kw'icumi. Oya sivyo birakunaniye. Wowe intuze yari mitere ngo anza widondore. Nitwa Ndayishimiye Odette nkaba nkora rimikashe hano. Hama igice cya 3 gitangura itariki imwe y'ukwa gatandatu. Itariki imwe y'ukwindwi
kigahera itarike 30 z'ukwicenda bagaca bariha itarike 15 z'ukwicumi. Yagitoye mbere yaciye ashirako n'itariki ntarengwa yo kuriha gitangura itariki imwe y'ukwindwi kikarangira itariki 30 y'ukwicenda. Ivyo nivyo twari twabajije mugabo ivyo wongeye ko navyone nivyo itariki yo kuriha itariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kuriha ikori iciba itariki 15 z'ukwezi kw'icumi. Reka dusabe mugenzanje akumpere igitenge. Murakoze cyane, turishimye cyane kuba mwashitse hano mu isoko nziza ya Ruziba yacu. Murakoze namwe. Reka tubandanye, twababwiye ko turiko tugira ikiganiro kubijanye no kumenyekanisha hamwe no kuriha ikori ku nyungu ririhwa n'abadandaza bato bato. Hano mu Ruziba hakaba hari benshi kandi n'ibibazo bakaba bariko barabitora vyerekana yuko bazi amategeko asanzwe abagenga ari ukubibutsa. Turabandanya rero n'ikibazo kigira 8. Ninde yotubwira itarike ntarengwa yo kumenyekanisha no kuriha amakori ku nyungu ajanye n'igice cya 4 c'umwaka w'2023. Murakoze cyane. Mubanze mwidondore. Jewe nitwa Nshimirimana Oswald. Abasanzwe ntembereza amaboka ngaha nyene ku isoko nkuru ya Ruziba. Itarike ntarengwa yo kumenyekanishirizako amakori mu gice cya 4 c'umwaka w'2023 ni ku itarike 30 z'ukwezi kwa 12 uno mwaka nyene. Oya wananiwe abandi amaboko hejuru ingo utaritse telefone ingo ngaha hepfo ubanze widondore. Ku mazina nitwa Nibigira Odette. Ndi umumama w'abana 3. Ni itarike imwe y'ukwezi kw'icumi kugera umwaka urangiye. Oya kibazo ntugitoye nta mahigwe uronse. Turabaza abandi wowe uteruye isakoshi ngo idondore hama wishure. Ku mazina nitwa Munezero Jean Claude. Ico kiringo ni itarike 15 z'ukwa mbere 2024 niho azoriha. Ikibazo aragitoye. Munezero Jean Claude acaronka agashimwe kagizwe ni telefone. Ikibazo kigira 9 kivuka kiti umutangakori muto muto amenyekanishije hanyuma ntashobore kuriha ikori mu kiringo cyategekanijwe n'amategeko acibwa ihadabu ringana gute? Wowe ingo egera hajya baguhe mikro ubanze widondore. Nitwa Niyonkuru Aline. Nibaza ki ivyo bice ari 10%. Aline ikibazo ashitatako. Ikibazo aragitoye iyo umutangakori agiye kumenyekanisha umwimbu wiwe mu kigo OBR ku kiringo cyategekanijwe n'amategeko ariko ntashobore kuriha ikori bijanye bamuca ihadabu ry'ibice 10% vy'amafaranga yotegerejwe kuriha. Ariko ngaho umutangakori caba yirinze n'igiki ni ihadabu ryaca ryongera ko ry'amafaranga 100. Rero reka bace bamushikiriza agashimwe kagizwe n'igitenge. Wiyumva gute? Sakanyamuneza keshi mani baheze. Mutega amatwi ikibazo ca nyuma kari kuri ubu n'umutangakori aronka umwimbu ungana ni miliyoni 200 ku mwaka. Amenyekanisha ikori mu kiringo kingana gute? Amaboko hejuru ingo wewe ubanze widondore. Cyo nitwa Irakoze Daniel. Cewe niyumvira kugira ngo umenyekanishe kuharura kumeza 3 heza. Oyi kibazo ntugitoye. Uwundi ingo egera mikro. Jewe nitwa Karibwami Joseph. Nibaza kuwo mutoza kori amafaranga amenyekanisa umwaka kori amafaranga amenyekanisa umwaka uheze ko ari imiliyoni 2. Oya ntitwabajije amafaranga twabajije amafaranga twabajije ata amenyekanisha amakori inyuma y'ikiringo kingana gute? Inyuma y'imyaka 2. Oya nawe ntubitoye. Akira mikro wishure. Jewe nitwa niyo itungiye Meras umudandaza amenyekanisha igihe
kingana amezi 3. Oya. Nugize amahigwe ngo uteruye udukwi. Egera mikro. Jewe nitwa Munezero Floris nkaba nsanzwe ndandayiza nganyene muri isoko ya Ruziba. Uwo mudandazwa amenyekanisha ikori nyuma igihe cy'amezi 6. Oya. Kwizina nitwa Ndiho kubwayo Fredina. Hama uwo mudandaza ategerezwa gutanga ikori, ategerezwa kucariha igitasi cy'umwaka kubera yuko aba amaze kuza mu badandaza banini. Subiramo neza utomora inyishu yawe. Inyishu niyi kubera ko aba amaze kuba mu badandaza banini barenza ya miliyoni bavuga y'abadandaza bato ategerezwa kucariha agakoranya vya bice bine vyose akacariha umwaka urangiye. Inyishu yayitanze kuvuga umutangakori amaze kugera ku rugero ruri hejuru acariha ikori ku mwaka. Bamuherera agashibwe kagizwe n'itelefone. Murakoze cyane. Murakoze rero ikiganiro twariko turaremeshereza hano ku isoko ya Ruziba ni hano kirangiriye. Nkuko mwabibonye hari abatangakori bakerebutse kuko ibibazo byose babitoye eka ndetse n'ubushimwe bakaba babutahukanye. Turabashimiye rero mwebwe mwese mwitabiriye kuri kino kiganiro eka ndetse na mwebwe mwese muriko muradukurikirana. Jewe nariko ndakibashikiriza nkaba nitwa Kaneza Rina, nkaba nari kumwe na Citeretse Wiri hamwe rero n'abahinga badufashije kugira ngo amajwi n'amasanamu bishobore gushika kure abo hano ku isoko yo mu Ruziba. Murakoze, Imana ibahezagire.